waragiye ukina kwa Dr. SWALEH urakina filme mwakinanye wayibonye gute wabonye difference iyihe entre ya filme wakinye kwa SWALEH n'izindi filme umaze gukina? Ikintu cyose kigira agaciro bivanye nuko kirimo. Yes. Rero sinavuga ngo hariho difference cyangwa ntayihari ariko bivana nuko uri kurakina. Ndiko ndakina ndi umwana mwiza ndi jini ariko hari handi naho nakinye ndi jini ya nyayo ndi umwana mubi. Hariho n'izindi nakinye ndi mu rukundo, hari izindi nakinye ndi mu buzima bubi. Rero ikintu cyose kigira agaciro bivanye n'ukuntu uri kuragikora n'abariko barakira. الرحمن الرحيم تحسن بذي الملك والملكوت واعتصمت بالعزة والجبروت الجبروت 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 الجبروت. Hello les amis, fayena umhereye abakunzi ba TV online ya Dr. SWALEH taramutse ni Naomi muri ko muravugana inyuma ya kamera hari King Bosco nabazaniye umutumire mushasha kuri TV ya Dr. SWALEH akina amareresi abizi cyane mukunda cyane so ngandamwe karibu datsko muza kuryoherwa mubana y'umukurikira karibu cyane shusho. Murakoze cyane hama ndabaramukije buri wese mwiriwe ndamwaramutse bivanye n'umwese hari mu cyubahiro ciwe. Akazina kawe witwa gute kubatakuzi? Ni igira neza, ni Yvette, ni Aisha, ni Leila, ni unyita buri muntu wese yitwa ashatse bivanye n'ahanzi bivanye na sinema ndimwo nyene nk'ibyo. Okay, uno munsi twagira tukubaze bijanye n'ubuzima bwawe ingene watanguye gukina filme naho ugeze n'ingene winjiye kuba umukinyi wa Dr. SWALEH kuko Saka nyegeza wanga narumvise ko hari akantu wakoranye nawe. Nivyari byarashikira hamwe mbashe gutangura industry ariko nyene buke uko ibihe bihibindi nyene bitera bimera neza. Wow. Nta gihe kinini maze muri industry ariko ndacyari umwana muto cyane muri industry hari abankuriye gose. Ndi umukinnyi usanzwe umukinnyi ndacyari muto cyane muri industry nkunze kubivuga uko nyene nagiriwe amahirwe yo kuba muri filme yiwe nyene kuko ni benshi nyene babishaka ni benshi bashaka akazi ariko hagiramo umwagirirwa amahirwe. Rero ndi muri bamwe nyene bagiriwe amahirwe nyene ndaba muri filme yiwe aranyizera. Wow. Biraryoshe cyane nagira ndakubaze kuko urafise ico umaze kubona muri filme gituma udashobora kureka filme kuko aho wahereye siho ugeze iyi saha. Nagira ndakubaze ico umaze kubona umaze kunguka kuri wewe n'umuryango wawe bivanye na filme. Icyo maze kubona muri filme reka nshimire buri muntu wese yanyizeye nkakina muri filme yiwe nkagera hano Sami Stone, Joel, amativa mwamwe nagiye nshako no kugera kuyo ndiko uno munsi bafise uruhara runini mu gutera imbere kwanje cyane mu kugera aho ngeze kwanje. Ndabashimira cyane kandi bumva aho bari bose ko hari umuntu abashimira yibuka neza kuko buri muntu wese yamenye kubera umuntu runaka. Iyo ntari gukina kwa Sami hari abatari kumenya, iyo ntari gukina kwa Nakari batari kumenya, nangeje no munsi hari abazomenya kubera ko nyene ndi kwa Dr. SWALEH ndiko ndakora. Ndero buri muntu wese afise aho yagiye amenyera. Rero icambere ndabashimiye bumve ku mutima wanje bashimira cyane, bumve ku mutima wa Yvette banezererwa cyane, buri muntu wese ici yakoze mu buzima bwanje. Hama filme n'akazi. Wow. Filme n'akazi rero n'akazi nyene ndabikunda.
biraryoshe cyane numva ko akazi nyine kaba gafise aho undi muntu ageze kubera akazi. yes atari banga ndakubaze kuko abakinnyi ba filime murafise ubuzima bwanyu bw'inyegeje woba wubatse cyane kuko benshi usanga babayeho ukuntu ubuzima bwabo fakinga life babayo. Eske nawe uri muri abo canke bimeze gute? Urafise sheri canke ubana n'umugabo? Iyo ni vie prive yanje. Hari ibintu biba bidakenewe ariko sinubatse. Ariko abafanzi bawe turakeneye kubimenya. Icyo bamenya cyo nuko ntubatse. Wow. Uri ku isoko uri kurarondeza kuko hagiye ari akantu usanga nk'agatipe apa akaporondera akaguma kavuga ati mugira n'amahane mugira n'ubushuhe. Aho yasamahane gusa birashimira kuri icyo kintu sifise ko nshobora gucushurako. Mbaye nk'abandi bona komenti. Bisigura ko hanyuma nitwagutuma ko uzoshobora kuduha igishitomoye. Okay, tubandanye. Waragiye gukina kwa Dr. SWALEH, urakina filme mwakinanye wayibonye gute? Wabonye difference iyihe entre ya filme wakinye kwa SWALEH n'izindi filme umaze gukina? Ikintu cyose kigira agaciro bivanye nuko kirimo. Yes. Rero sinavuga ngo hariho difference cyangwa ntayihari ariko bivana n'ukuri kurakina. Ndiko ndakina ndi umwana mwiza ndi jini ariko hariho ahandi naho nakinye ndi jini ya nyayo ndi umwana mubi. Hariho n'izindi nakinye ndi mu rukundo, hari izindi nakinye ndi mu buzima bubi. Rero ikintu cyose kigira agaciro bivanye n'ukuntu uri kuragikora n'abariko barakira. Okay, nimba atari banga abakinnyi ba filime mufise nizihe ngufu mushobora gukoresha kugira ngo ushobore kuviva ubuzima utabayemo ukabukina nk'ubuzima urimo? Nibyo nakubwiye ngo ni impano y'umuntu kandi ni n'akazi. Uwuzi icyo arondera ntapfa icyo atoye kandi uwuzi ariko arajya ntasigara inyuma. Ugerageza kubisigana n'abandi kugira ngo ubone ushiki uri kuragenda. Sinoca rero nkora canke ngenda nk'utazi ariko araje kuko hari uvuga ati je ngiye muri industry kugira ngo tumenyekane nka par exemple de Munyarumonge kugira ngo mvuge ko nageze mu rugo babone ko ndi umustar. Hariho ugenda avuga icyo nyene ati bisangende muri industry mvuga ati ngeze mu rugo bazibona ko ndi umustar, ngeze mu yindi ntara nzoba ndi umustar. Ivyo birakwiye n'ubundi abari kuri target yakavuga ngo ndiko ndafocusinga n'ubuzima kugira ngo ngere hahandi shaka uko projet ni nyinshi mu mutwe w'umuntu. Rero muri ico gihe tidukora kumwe. Okay, nimba atari banga woba witeguriye kubandanya ukorana na Dr. SWALEH hamwe n'abandi bantu woba ukeneye canke wewe woba nyene uvuga ati jewe narashitse bimeze gute? Reka shimire boss wanje Dr. SWALEH. Ntakumira kandi ikindi naco ntiyigungira kumukinyi. Ntari muri bamwe tuzi canke twumva nk'ibyo nyene ashobora kuvuga ati je mukinyi wanje amaze kugera iwanje. Par exemple ndamamare yanje ntiyemerewe kuja ahandi atasavye uruhusha. Wewe agwanira iterambere ry'umukinyi wiwe kugira ngo agere ahandi hantu ashobore gushika. Kuri icyo ahari hose mbe yuko hari umukinyi wiwe reka ni agateka ari umukobwa wiwe agize iki ariko aramushimira cyane kuba yaramuhaye ubwo burenganzira ko si bya bose. Rero sinajya ngo mparare muri timu yiwe. Ndi umukinyi wiwe. Ibyo tuganira si ngombwa kuri TV sibyo. Ndi umukinyi wiwe amemba atampemba nibanga ry'iwanje nawe rero urusaku mu rukari cyane. Oya si urusaku no kumenya amakuru kuko hari ababa badutumye. Rega mwebwe hajya murafise ababosi mutazi bagiye bakurikirana ibintu byanyu baraza bakadutuma niwe bosi wanyu niwe bosi babahera. Guys
mukurikirane filme turiko turakora vie privée yaje na boss wanje muri kabusha kandi vie privée na boss asindayikubaza. Okay, ndatawe cyane. Ndafise akandi kabazo kamwe ngira ndakwibariza kandi ubabarire cyane nkunda kubaza. Nagira nkubaze eske wewe muri kazoza utegura kuba Yvette ameze gute? Kuko hari benshi bifuza kusubira inyuma kuko wari umaze igihe kinini utari kurakora, ariko ndabona wagarutse ko biragenda neza. Dukeneye kumenya wewe Yvette wubu muri kazoza ushaka kuba Yvette ameze gute? Ufise projet ihangiro iyihe? Yvette ntaje muri industry bifotoza. Yvette ntaje muri industry kugira ngo buri muntu wese amenye ngo Yvette ni umukinnyi wa filme, na cyane cyane ko ntakwiyeretse banyawo ndiwe muri filme udashobora kumenya. Yes. Sindi muri babandi ngo aho ngeze se present ko ndo umukinnyi wa filme oya. Ndi wa muntu ushaka ko undi muntu azomenya jewe atarije ndamwiyeretse uwo ndiwe. Hama Yvette n'umuntu akeneye kugera kure, hama ku kintu bavuze ngo nari navuye muri industry je sinigeze mva muri industry. Ariko ntitwaruka kukubona. Twaruka kukubona muri filme wigeze gukina yitwa Don't Force Love. Ariko irikwira yarenga. Ego ariko iramaze igihe. Nta gihe kinini hamaze, ariko buri muntu wese agirira amahitamo yiwe. Yes. Kandi agira ukuntu ariko arakora. Nico cagenda kubwira ngo jewe sindiko ntituzoja hamwe n'uwagobye kuja muri industry kugira ngo amuboneke ari umukinnyi, kuko je mfise iyo ndiko ndaja. Rero kuri iyo mvo mfise iyo ndiko ndaja ntegezwa kurwana cane. Ndagwana kuko sinkora filme gusa. Hariho n'ubundi buzima nyene umuntu bagomba kurwana nako. Yabishitse siboneke muri filme ntibisiguye ko nayivyo hari ibindi mba ndimo. Okay, guys, ndibaza muri ko muratahura abafise ibibazo byinshi kuri Yvette badusange muri commentaire, hanyuma mubandanye mukurikirana TV yacu ya Dr. SWALEH. Ciao. الرحمن الرحيم تحسن سبذ الملك والملكوت وأنت صمت بالعزة جبروت 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 جبروت